korera niki korera mu bisanzwe n'indwara ifatira cyane ku isuku rike ku isuku rike mu vyerekeye gufungura no gukaraba gutunganya bijya byose umuntu ashobora gushira mu kanwa k'umuntu. Reka turamutse abakunzi ba Black FM aho bari hose tubifuriza tubandanya kubifuriza umwaka mushasha mwiza aho bari hose. Niwe ubereye ushimwa. Ubu tugeze ku gihe cy'isaha 8 zirenze ko iminota 6. Ni kakanya keza kugira ngo twumvirize ikiganiro Santé pour tous. Ikiganiro kiduha akaryo ko kuganira ku bijanye n'amagara yacu kugira ngo tumenye ukuntu twifata. Ikiganiro ni misi yose ya gatandatu kuva isaha 8 kugera isaha 9 mukaba muri kumwe na kuri mikro na jewe Arlene ndi kumwe na Fadete nsawa cyane gose urameze neza meze neza ukamushesha mwiza yo kandi twarukana mu mwaka uheze Arlene kukana nabikubwiye ni Fadete wewe duherukana mu mwaka ni kuvuga tuzosubira mu mwaka uta wari wasezeye umbwiye ko tuzosubira guhurira muri 2023 cyumva vraiment nenda gukumbuye umwaka wose uheze tutabona urabugide cyane rero uramutse naho kujya Black FM nongeye kugwikaze ko mukanya ndaziko mwari muri kumwe ego ariko ongera baramutse ko kandi uri mushasha bakunze ba Black FM rero ndagarutse ndabaramutsa ngo ndi mushasha ndagarutse mu icupa rishasha rya Santé pour tous rega mukanya twari kumwe muri rya cupa ry'inkingi yiterambere ubu naho ndagarutse mu icupa rishasha rya Santé pour tous cyane tongera tubibutsa yuko ico ganiro Santé pour tous ni ganiro cambere cyo muri mwaka wa 2023 ego ikiganiro cambere uno musi rero ndazi yuko benshi bamaze gutangwa kwimbira ati mbega basho no musi ni babiri twe nibikunda niyo bidushikiye bikadushikira rimwe kunda kudushikira imisi yose nikunda kuba turi twenyene no musi bafise umushitsi novuga ni sigiye mbere yatugendeye muri Black FM yaramaze no kutugendera reka tumwakire tumikaze turagwaye ikaze mushitsi murakoze cyane n'amahoro gose umwaka mushasha mwiza tuwusangire arawuduha niwabivuze ngo tuwusangire none garabizi nyene ko bawusangira ariko n'ubundi umwaka mushasha turawuhana turawuhana none sawa muvuze ati turawuhana mwe na Arlene nimwe muvyumvikanye nane ndaza kuronkera urumva uraza kuvumba rero oya none nyene mu uriko murawuhana nane nza gucanza nyene nane ce ndonkera ego ku batari bamuzi reka twidondongere aramutse n'abakunzi bacu ego murakoze cyane jewe nitwa Dr Yves Nitunga nkaba ndi umushitsi ngaha mugabo sigambere nje navuga ko buno bandi umusango ubu nyene wabaye umusango ariko gwicumba ngaha iwacu ubundi nkaba ndi nkora muri shirahamwe gitwa Global Peace Chain Burundi mu gisata cerekeye amagara y'abantu ego okay reka urumva bamaze kuvyumva ndazi yuko abariko baradukurikira ndazi ko hariho abatari ryambere bakumvise kuberuka twageze kuguhamagara tuko turaganira ku bijanye n'ikirangamisi c'incanco mu magara y'abantu urumva nyene n'ubundi niyo mwari mu magara y'abantu Ega tumire amateka tu ya mareche tuza tuvuge mbega no musiza kuganira kuki no musisi kirangamisi kituza nanye ndara oya mukanya turababwira ikituzaye inyuma y'imihogo n'ibiki ati mwaka mwiza tusangire rero turaje tusangire tubabwire ibintu byo gutangurana uyu mwaka utarugurura karadio rero barakugurura avyumva gute none kubimubwira oya baramubwira baca bamandikira message bamaze gutangura kumva ibiganiro ahubwo mwende majambo Arlene tubabwira ati bwira mugenzi wabwire mugenzi wiwe atugurura kuri 94.9 hari bishasha tugomba tubazani rero ni Santé pour tous ni Santé pour tous kuri Black FM twamaze kubabwira turi kumwe na Dr Yves Nitunga no musire twavuze tuti mbega no musina biza kugenda gute kwigenekerezo rya mbere nzero mwaka wa 2023 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarasohoye itangazo umenyesha yuko ikiza ca korera cyateye
rero no musi rero turavuga ati abakunzi ba Black FM na cyane cyane ko turi hafi y'amazone bagiye baravugamo ico kiza turavuga ati uno munsi dukeneye ko tuza kubaganirira ibijanye n'iyo ngwara ya korera niyo mpamvu rero no musi dufise umuganga ngaha twazanye umuganga kugira ngo atubwire neza neza dukeneye ko abakunzi bacu baza kujijuka baza kuva ngaha bajijutse bazi ati mbega korera ibimenyetso byayo bamenye uko ikibitera byo byose bagende babimenye no munsi me Arlene uzi yuko hariho n'abantu batazi na korera icarico hari n'abatazi korera icarico reka avuga ati no nico kintu naco ni giki muga turatomboye asha global peace chain yaturungikiye ngaha umuntu muganga ngaha yego karibu rero muganga mbega ingwara ya korera iyo tuvuze ingwara ya korera ugerageje kubisigurira wa munywanyi wacu hariya aye hari umunywanyi wacu ari hariya mu Cibitoke bavuze ko hariyo korera ari hariya mu Butere ari hariya mu Kinama mu Kanyosha eka nandi hose ugerageje kumusigurira korera niki ego murakoze cyane ingwara ya korera niki korera mu bisanzwe n'ingwara ifatira cyane ku isuku rike ku isuku rike mu byerekeye gufungura no gukaraba gutunganya bijya byose umuntu ashobora gushira mu kanwa k'umuntu urumva muri vyonye hacajamwo ivyo gufungura ivyo gukaraba n'amazi meza n'isabuni ego ivyo kunywa ibica mu kanwa byose umva mu majambo abiri korera ni ingwara iva ku isuku rike ego hakurya bavuga yuko malaria iva ku mibu urya mu buba wanduye korera nayo iva ku isuku rike ni ukuvuga ingwara ya korera nayo iva ku isuku rike rero twamaze kuvyumva yuko ingwara ya korera iri mu novuga ni imwe mu ngwara zituruka ku isuku rike kuko hariho n'izindi kugira rero ngo ducunguze umwanya umwete ko ndazi ko ngaha mu kanya bagomba batangura kutwandikira bagomba batangura udutelefone ibimenyetso by'iyo ngwara ya korera n'ibihe bimenyetso biyiranga kugira ngo jewe ndi hariya muri quartier ni nabona umuntu amerewe nk'uko oye numvise ivyo bimenyetso doce ndamunyarukanira kwa muganga mvuge nti nyamara reka menye iyo ndamutwara afite ibimenyetso by'ingwara ya korera na cyane yego murakoze ibimenyetso vya korera ahanini no gucibwamo umuntu aracibwamo umuntu akayorwa cyane ku rwego umuravya arateye n'ikigongwe nukuri arabura inguvu akaguma muri ivyo oye umwanya muremure kandi ni inkwara yica nukuri ego ni inkwara yica kubera iyo umuntu ari muri ivyo bintu iyo umuntu ariko aradahwa yongera adahagarika yongera agacibwamwo arashika ahantu amazi akamuheramo agacagira umwumira urumva ubonye umuntu afite ivyo bimenyetso nukuri mutabarize umutwari kwa muganga mu maguru masha kuko bitabaye nk'uko wonye mu masaha make ari imbere hatagize icyo kugwa nukuri arashaka kutujana tumurahaba tukiraho nyene muganga muratubwiye yuko aradahwa cyane amakandi agacibwamo jewe nca numva ivyo bimenyetso bisa n'ivy'ingwara bita amacinya rero kugira umuntu ashobore gutandukanya korera atandukanye n'amacinya yoheza akabitandukanya yisunze iki ego nukuri no muri iyo ngwara yindi y'amacinya naho nyene umuntu aradahwa akongera ego arayogwa akongera agacibwamo ariko aho bitandukaniye ubonye afise amacinya kenshi harazamo n'ubushuhe akumva isesemwe hanyuma akadahwa cyangwa akayorwa akongera kandi agacibwamo twizera rero ko uturirimbo turiko turabashiramo tuko turabanezera cyane aho muri hose abari ku mirimo mu bisanzwe turiko turasenga turiko turasenga kandi dutera
tumenya n'ibijanye n'amagara yacu amagara yacu twayahawe n'Imana nico gituma nyene nawe uravyumva byose twashize Imana imbere twashize Imana imbere nuko rero abanywanyi twandikire batangwe kutwandikira batubaze ko no musi tukumwe na muganga amasho kutwandikira kuri 65 amajana 69 amajana 69 ndasubiramo 65 amajana 69 amajana 69 muratwandikira ubutumwa bugufi canke naho muduhamagare ariko Arlene imbere yuko abanwanyi bacu batangura kubaza ntibaza kubaza nanje ngifise ikibazo reka je mbanze nibarize muganga umva arajije kutubwira ibimenyetso biranga umuntu afise iyo ngwara ya kolera muganga agomba kumubaza mbe muganga umuntu amaze kubona ivyo bimenyetso vyose akavyibona akacanka akabibona kundi muntu ni giki kintu yoca akora murakoze cyane igihe umuntu amaze kubona ivyo bimenyetso bitandukanye uwo mugwayi wacu cyangwa umwene wacu afise ico no bahanura kumunyarukiriza kwa muganga ariko bisubiye hari igihe uzubona ata mafaranga afise cyangwa ataburyo afise kugira ngo amunyarukane ubwo nyene bwango arashobora kuba aramuha amazi amufashisha amazi yo kunwa amuha amazi menshi agumanwa amazi ameze gute ameze neza ameze neza cyane ayo amazi asa neza amazi meza amazi meza amazi asa neza yego niyo ategezwa kuba aramuha no mu nzira mbere ariko aramunyarukirana kwa muganga akagenda aramuha make amuha kubera yuko aguma acibwamwo mbega none tukiri ngaho nyene muganga kubera iki yoguma amuha amazi ayo mazi kubera iki yoguma yamuha ayo mazi amazi arafasha cyane yego aho ubona aguma yorwa cyangwa akaguma acibwamwo ni ivyo micafu iri muri we umubiri uriko uragerageza kwigwanira uriko urasohoka iriko irasohoka rero mu ntumbero yo gufasha umubiri kuyisohora niyo mpamvu tumuha amazi kugira ngo ayo mazi ashobore gufasha koza ni ngo koza nyene ashobore gufasha kugira ngo iyo mishafu isohoka kandi bisubiye cyabimufasha kugira ngo ntave yumiraho mbega nyene muganga umuntu watubwiye ko umuntu ashobora kumuha amazi meza mbega ntashobora kumutegurira amazi y'ubuzima nayo navyo nyene iyo abifise hari igihe nk'ubonye turashobora gutaha tuvuye ngaha ugasanga muhira umuntu afise ivyo bimenyetso urumva kumutegura ayo mazi hari igihe atabushobozi ubufise ariko bifise ni ngombwa yuko kumufasha yego twaje tubwira ko tugaca tubabwira uwo bafise ubushobozi ukuntu yoheza agategura ayo mazi y'ubuzima yego ayo mazi y'ubuzima habaho ntuvuga ni poudre udufu tumaze gutegurwa ashobora gusuka muri ayo mazi hari igihe naho nyene usanga ako gafu atagafise agaca yiti akoresha isukari muri uwo mwanya acatora agasukari akayiko gatoya bakaga bavuga ngo murakoresha mu gupima ikawa canke mu guhamaza abana canke iki kandi gatoya akagafata akagashira muri litre y'amazi avanga agasukari hamwe n'akunyu gakeya kugira ngo bishobe kumufasha